yarangoye cyane nico gituma mvuga ko ari nk'Imana kubera ko je nabangahe Bujumbura ngenda kumuraba Inyanzarake inshuro nyinshi naragiye tujana n'undi muhungu akanka kanyankira pe aranka mu nyuma niho byagiye kugenda aranyemerera muga hacika ikiringo kirekire aranyemerera hacika ikiringo c'amezi 3 jewe ndibuka nkikiri tukibangaho mu mirango hari ukuntu umugabo mwegeze gushaka kunkubita nyamugabo twabana mu rupango ashaka kunkubita jere bana mu rupango babana ninje mu nzu ca ndugara nyine upanga avuga ati inguri kure ko kagayi garagusuzugura mugaje kubera ko nari namenye Imana icarico ko guca bugufi vyari ivyo ndemera yego bantu baramvuga hanze aratuka aravuga amajambo menshi muga ndihorera we nyine mu gatondo bukeye yaraje kunsaba ikigongo kuri sino zitege gukundwa n'abantu bonse kiretse ucitse ifaranga aho usohurumbirwa n'abantu benshi kuko benshi umutima uri kwifaranga reka kwitonesha kwisi kuko isi na mugenzi gira erega na isakiri ngahisi yaramwase bamubambata cyaha yarafise. Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza cyane kuri mikro muri kumwe na Salomo Sinzoyiheba ko muri King Salomo aka Muslim the vibe provider. Uyu munsi guys kuri Akiwatch Media twabazaniye abayimvite badasanzwe ni couple nico kimenyetso bigaragaza urukundo ko kibaho abantu b'Imana. Reka tubakire batwidondore wonge baturamukize n'abariko badukurikirana karibu. Ego murakoze cyane akazina kanje ni Ntakirutimana Eric. Eric uri kumwe n'umufasha wawe bimeze gute? Ego umufasha wanje arashobora kutwidondera nawe nyene. Amazina ni Happy ni yagushima abariko baradukurikirana turamukije bose amahoro y'Imana bane nabo. Murakoze ariko je ayo mazina yose nta namwe narinzi je narinzi ngo Happy Rick Family Senior no ivyo navyo vyaje gute ko tumva bitandukanye n'aya mazina yanyu? Murakoze cyane bavuze Happy Rick Family Senior ntabwo vyagiye kure y'amazina yacu oya ni Happy Eric Family n'umuryango abana mwabonye Senior nyene barimo nyene mu bana mu bana nyene hagaca habamwo Happy harimo Rika na Rick. Ni amazina nyene ni Happy Rick Family Senior. Re muri make muri umuryango. Ego. Ikibazo ngahanye gicakiza. Nashaka mu inkuru y'urukundo rwanyu ingene mwahuye kungene mwahuye muhuje n'impano. Ego. Urugendo rurerure. Ivyo nyene twipfuza kumenya. Kandi amwe madame numve ko yoba kivyibuka. Guhura twahuye kuganye n'abantu baba bakundanye inkumi n'imisore sibiri gato je nsanzwe mvuka Imakamba hama umutwaye wanje akabavuka mu Cibitoki cece gihe nari ku ishuri nawe aza ahantu mu bikorane duhura gutyo ndumva ari ivyo nawe byo noba navuze yo byongerako niyongereko n'ubundi n'umufasha wawe. Uyu yarangoye cyane nico gituma mvuga ko ari nk'Imana kubera ko je nabangahe Bujumbura ngenda kumuraba Inyanzarake inshuro nyinshi naragiye tujana n'undi muhungu akanka kanyankira pe aranka mu nyuma niho byagiye kugenda aranyemerera muga hacika ikiringo kirekire aranyemerera hacika ikiringo c'amezi 3 muga mu nyuma aranduruka aremera tuca mu rukundo uko urumva hari abayo kuresha rega urukundo nyene umuhungu nuko nyine birumvikana nuko ugenda mu karesha. Birumvikana yuko yakugoye kandi nyine akagoye nyene nivyo bintu yakagoye bagomako. Ndashaka mbaza muco wamukundiye impano yo biri? Oya
impano ntirimwo ahubwo gusa naye nsanzwe nzi se wiwe se yari umugenzi twarahura mu bikorane se wiwe n'umuntu umwe babitwa bavuga butumwa bakona bushake baraja mu bikorane se nkabona ukuntu bavuga ubutumwa n'uyu mukobwa nkabona ukuntu yaratekereje mbere nsubi inyuma gato tukiri bato ahubwo je byaranyobeye tukiri bato narigeze nyine kuya kuntu abana bafina narigeze gufina n'umuntu mwene wabo nyine musaza nabwiye ati genda umbarize mushikawe ko tukoja mu rukundo aho nta nicerekezo nari ibize bana agiye kumupropose twari mu bikorane by'insago Nyanzarake hari ibintu biti bikorane by'insago twarobaka nyine amashengero yose akaza tugakorana hano hamwe rero je kora ko nyine nigira gasore kitwa ngo nako ku ntara numva umenga nyine ndakazi mu nyuma rero ndatuma umusaza bategera muhombaririye agiye kumubarira uyukura ko ivyo yarakiri muto nanje nkiri muto ntiyabwa amenye ne bito mutwe ntiyamwishuye ubwo yaciye aje mu gasago muri Nyatuzu nyene ararira ararira nyene ararira mu nyuma yumva nanje bamaze kumbwira ati burya rero kuya kuntu bamubare yaciye aja kurira naciye mpeba mu nyuma rero haciye nk'imyaka nka 10 n'iyindi niho rero nongeye kumubona kandi nanduruka rero nubundi numva ndamwiyumvisemo kandi umva twongera kubonana nanje ntari bwigira ndondera umukunzi nawe nubundi atawafise umva twongera dutorana uko cyane avuga ati bwa mundi nzira z'Imana zirahari umuntu ashobora kubona umuntu kera mugo ugasanga barongeye barahuye ugasanga ari Imana yamuteguriye novuga ko ari Imana yamunteguriye kuko uravye ukuntu twibaniye tubanye neza dukorera Imana nta muntu ajya ugwara urundi nawe nyene araza kuvyivugira kuri micro ntabwe ngo noma namubesheye ni savrem madame umubano wanyu umeze gute umubano wacu nkuko umutware yabivuze umeze neza turashima Imana nubwo ata muntu abagororotse kuko turi abantu buntu turashavura ariko iyo umuntu bisitse agashavura kubera Imana byose dushoboza umuntu akagaruka ni muri iki gihe ingo nyinshi zibanye nabi amadivorce ni menshi abandi nibwo baba babana usanga ngo hari ibyumba bibiri ugasanga baba gutandukanye ariko mwebwe tukabona atari ko biri mwebwe izo ngo muzivuze kwiki mbo twebwe ikintu cyambere twebwe subuhinga ikintu cyambere dushira imbere gusenga mu gatondo tuba dufise amasengesho muhira no mwijoro tukiga tugasoma tukiga ivyanditswe byonyene nivyo bidukomeza bigatuma natwe dukomera mu byampwemo kuko burya ni Imana yubakira umuntu nta muntu numwe afise ubuhinga hari indirimbo twaririmbye ngivuga ngo urugo gwiza ntabwo ari ugusokoza canke modere nshasha canke ibintu ubona kumenga bigezweho ahubwo urugo gubakwa no gusenga rero nindi munyi twagiye turirimba zijanye n'ivyo guhanura ibintu vy'ingo rero urugo iyo udasenga ukigira kumenga wowe ukagara kumva yuko kumenga ufise imistari ufise ubumenyi mu bintu vy'ingo ufise iki urugo gwaho rurapfa kuko urugo kenshi namambona abantu benshi bamba bariko bagwana ryari naciye mu cara mansanga umugabo ngo yazanye ngo yararanye undi mugore ngo baje batashe mwijoro kandi nyabantu bafise etage babayeho neza mugabo ndiyumvira ati none kure ko abantu bashaka kubabuzima nk'ubu bwo ugasanga mu rugo n'ingorane umugore wiwe ugasanga na marira yama mu marira kandi takintu kimwabuze imodoka irahari bikini birahari rero urugo no gusenga no hanura abantu rero ko boshira Imana imbere mu rugo kuko urugo kuva Adamu na Eva bacumuye Satani yace yinjira mu ngo Gaini na Abeli batangura kujyana ujya mu jyano n'ubu rero acabandanya mu ngo nico gituma rero boshira Imana imbere cyonyene bagasenga mwijoro bagakora igicaniro no kumurango bagakora igicaniro ko keshi ngo nyinshi uzosanga ari zango bashika baca biryamira badasenze n'usenga nawe ugasanga yagaramye ku gitanda nk'uko ugasanga ari muri ya masengesho ngo data fasha agace sinziririye kubera uburuhe n'ibindi mugabo iyo wewe wicaye ugaha agaciro Imana nayo iraguhesha icubahiro mu bantu no mu babanyi nukuri sagaseshwa rumuri ingo nyinshi ubu unyezi banywe induru wumvise nka twebwe tukiri abajene twumvise nk'amakuru yawo wumva nyene ari ibintu biciye intege ukumva natwe twobiheba ariko mu kurondera nyene wo muzobana uba wemeye kwimatanya nawe ukemera guheba muhira ukakurikira uwo wakunze ariko nyene ngaho nyene nashaka mbaze niki nk'umuntu w'umusore mu muhanura mwebwe
kugira azocagure neza hama na madame nawe ashatse kutubwira ico umukobwa yo kwisunga kugira acagure umusore neza kugira ntako biteswata ko murumva ko bigoye boje cyo namubwira ikintu ca mbere no gusenga je narabisengera cyane mu masengesho yose nage nkikira umusore navuga ati mana uzompe umufasha by'ukuri dukwiranye ubona ko nzosiga mu rugo nanje nkumva ko nasize umuntu mu rugo kuko abantu benshi ashobora kuba yavuye mu rugo ugasanga yasize mu rugo yinjije abandi bagabo yagize iki burya ikintu cyambere cy'agaciro nico kuko ibindi byose bashobora kuba babyihanganira mugabo umuntu agusuzugura akagucamwa akaguvanga n'abandi bagabo akukaba agasuzuguro kabina bibiliya igeza hici ivuga ati uwo muntu murashobora no kuvana mukahukana burundu umufashitanye n'undi mugabo rero twebwe jewe ikintu cyambere nashira imbere ko ari gusenga narabisengera kuko kugira nanje ndinde shika kuyu hari umukobwa twigeze gukundana nkuko nyene abagenzi bakimpanura gusa bakibinyerekana cyenda bigenza gahora ndabihimana mu nyuma we nyine we nyibwira ati bayindagiye ca ndavuga ati Imana ishimwe rero urumva ukiri kuraresha biragoye kumenya umuntu wari we kuko ntushobora kumenya indani mu mutima wiwe mugabo iyo usenga by'ukuri apana mu bujyaje ukora abajene benshi usanga basenga mu gasanga n'aba escrow afise bandi bakobwa hari nka bane ari karabibarira afise bandi mugabo iyo ubaye nyine serious n'umukobwa n'ukuri n'Imana yabibamwe n'umukobwa akabona ati vraiment umuntu ndabona kari serious hama ikindi naco no kuraba iwabo ati wabo mbega bameze gute uko wabone wabona se wagurukanye ugasanga araguruka nagenda kugiza ukuri n'uwo mukobwa biragoye kugira uzobone ko mu rugo wawe muzoshoborana yego birashoboka gushika gahinduka mugabo banzura habe indero yahawe mu rugo ko kenshi nimba nyine ubona ari babandi baguruka na sata aguruka kenshi biragoye banzura ko iwabo basenga by'ukuri uburabe ko by'ukuri bari mu mana ejo niho twamye tuvugana na madame tuvuga ati mbega basani kubera iki bobo hageze kuzana kugira urugo nawe yifuza umuntu mwiza atazomuvanga atazogira iki kandi bo nyine ubwabo nabo nyine usanga babaguruka je ndibaza navuga ati kubera iki mugabo bibiliya bakatubwira ati bisaba ko wewe nawe ubwawe nawe ubura umunyangeso nziza uri umuhungu ntucuvuga ngo ngo umugore aguruka ngo nanje ngurutse nta kibazo mwese mutegeza kuba abantu batunganye kandi batekereje itonda yego uti rero umuntu wiraba kasenga gusa bikaba bikwiye oya uravye kasenga uraraba ingeso ukamugendera ukabisengera kuko burya gucagura kugira umenye umuntu ari mu mutima harana mbona babatwaye bimeze neza mugo gasanga mu rugo burahinduka mu rugo umuntu no yafise kamere imeze gute iyo uciye bugufu gasenga Imana haragera igihe mwese muja ku rugero rwiza nka twebwe tubanye kuri mbabarira hagize akabakano gatoyi gusa kuko rega mubanye nabi n'isahani murayipfa kuri umugabo ukavuga ati kwiri kugumumenera amasahani urayamazi ukamenga wo mwica mugabo iyo musenga ucumubwira ati mbabarira kenshi kamere z'umubiri nizo zituma abantu batubaka mugabo iyo kamere zicuruza ukavuga ati mbabarira kuko iryo jambo niryo ribagora abantu benshi ace mvumenga arasuzuguritse mugabo twebwe vraiment urugo rwacu rwubatswe kuri mbabarira hageze akantu kabazo gato uko hari n'abantu bahukana bapfuye imbeba kubera gushwana umugabo gashibaza ngo aramusuzuguye umugore basanga barahukanye rero urumva ibintu byose ni mbabarira ni guca bugufi yego ariko mon chef kwiyorobeka ntibibaho umuntu ariyorobeka mugana agenda kubwira ko nzi abantu nanje babanye babana nabi ivyumba ari bibiri mugabo babanye neza hari gihe umuntu hagera igihe ugasanga arahindutse arahindutse kandi nka twebwe hari urugero twari turi ko kera mugabo batari go turiko nk'akaroro mu vy'Imana mu byobokamana uko tugenda turiga tugasoma bibiliya niko umuntu agenda abona uko ntakwiye guca bugufi akamenya uko ntakwiye kubana n'abantu yego nasaka mbaze mabuja nawe atubwire uhanura abakobwa benshi biki gihe ngo turaba ngo ibogare batera ivyuma ngo ameze uku unye ngo afise amahera ubabwiye iki nawe ico nababwira harimo ibintu byinshi umuntu arabirako yego hari igitabo cy'igiswahili nigeze gusoma mutamani we yaragifise ico gihe cyaramfashije kuko uri umusore uri kurashaka umugeni harimo ibintu ushobora kuba woraba ndavuga indero inyifato mu gihe wakoze amatohoza uyo mukobwa nka mubabanye mu gihe wewe utabumuza ari bushasha ugiye kumumenya avugwa gute bimeze gute ivyo nawe biragufasha kuko mu gihe aba ari umuntu mvuga adashoboka iyo uciye mu matohoza hirya no hino urabimenya tuge mukobwa indero yiwe imeze uku ni nziza canke nimbi cyo naharura abigeme bo mwino minsi kuko ugiye kuri iki gihe tugezemwo abantu benshi bakunda amafaranga yego amafaranga mwino minsi aragisibije kuko
uno munsi ushobora gukunda umusore afise amafaranga ejo bikanka aya mafaranga agashira none urumva mu gihe yamaze gushira gwa rugo ruca ruba nabi kuko umuntu mukunda urukundo rukurimwo umukunda uko ari yaba afise yaba adafise umukunde basi uko uvyiyumvamo urukundo rwa umutima ukuntu waguteye kumukunda ntukunde icyo afise kuko ibyo afise bishobora gushira urumva ntibyashira urumva urugo ruzoba rupfuye nuhanura abigeme bakunda umuntu mwabigeme mwabyumvise muzobisimba rubebe ize ababera akarorero keza happiness ni happy canke happiness yaba happy yaba happiness byose ni amazina yanje nta byose ni sawa hanyuma tukiri ngaho nyene nashaka muducishirizeho akaririmbo kitwa ica urugo ica ubukwe ego ariko ndaririmba agace gato kubera umengani ndende gose ntaco bitwaye oya nta na kimwe rusaba ubwitonzi no gusenga niwakoresha ibigumbagumba uzicuza ubuzima bwawe bwose hera bunyeruke ku mavi usengera uw'Imana yaguteguriye urakoze cyane bawuja mugabo kabaye agace gatoyi cyane nyene sinzi ndamwunganiye gato twabize indirimbo zacu kenshi tuziririmbirako turandika amajambo tugaca tuja muri studio tukaririmba kenshi kubera ko tutakora ibintu by'amarepetition ngo turepete hari n'indirimbo nyinshi twebwe ubwacu ziri ku rubuga mugabo usanga tutazi kubera ko nk'ubu amajambo abayanditse agaca muri studio uko nyene agaca aririmba cyo bituma usanga ari indirimbo kuyifata aho nyene atabanje kwibuka neza bice bimugora sawa ndavyumva ariko rero twahereye kubijanye ingene mwahuye ivy'urukundo rwanyu nico muhanura ingo z'iki gihe n'abajene bakiri nyuma zanyu kugira ntibazo bazobigane mu gucagura neza nkuko bacaguye neza rero muri iki gice naco nashaka tutandukire mu bijanye n'akazi mukora ko kuririmba nashaka kubaza ni kubera iki muririmba kubera iki turirimba kubera Imana kuko ni impano kuririmba ni impano umuntu ahabwa n'Imana ntabwo ari ibintu umuntu yiha si ibintu umuntu yogenda kwiga ngo amenye ni impano umuntu aba afise imurimwo kuko mwebwe hari impamvu mwaje sawa nashaka kumenya rero murimba kubera impano nuko none amahera mushiramo muyakurahe hanyuma muyagarukana gute oya twebwe tubikora ari igikorwa c'Imana nivuga butumwa nivuga butumwa uburyo tuburose turakora indirimbo hariho nabama baduterera nk'indirimbo nkezibaho uzobibona ku indirimbo ziheze turavyandika ko hari inyuma ari nk'umuntu yadutereye atari umuntu yadutereye naho nta kintu kimwe twandikako twebwe vraiment ntitubikora tuzi ko hariho inyungu tuko turabironderamo oya nyene narifise akabazo madame uraco mumganira hari ico warubajije ati amahera muronka acajahe bishitse akaboneka arongera agakora izindi ndirimbo kandi ayandi tugashobora kuyafashisha abantu baba batishoboye muri ayo abantu baba badutereye bifuje kudutera inkunga yego abantu mubafasha gute mubafashiriza he mufasha abandi dimo ukurikiranye kuri YouTube yacu hari indirimbo nyinshi twagiye dukora twagiye gufasha abantu twashobora kubashira ibirato impuzu byo gufungura biravana nuko tuba twarose ivyo biri mu ntumbero yacu mu migambi yacu uko twebwe tucubaka gusira izina twarashizeho n'imigambi n'icerekezo ciyo tuko turaja ego hanyuma nashaka mbaze kubera iki murimba mwese ko twumva kanini mauja turimba twese nk'ubu jewe nk'ubu hari indimbo ejo nane ndaririmba hari indimbo nigeze kuririmba ivuga ngo ko ngiye guhiga ubuzima iyo ndirimbo je kuko ndirimba ijwi rya base keshi ndirimbira mu ijwi ryo hasi nico bituma no mu gutera abantu benshi bomba ntera mu ijwi ryo hasi ejo rero hari indimbo namye ndandika ndiko ndiyumvira ahantu nagiye ntembera ugasanga umuntu nk'ubu jewe numvise ngo umuntu ngo yagiye guhiga ubuzima hanze nanje nkaca papa tiba nanje ntagiye hanze ntibikunda utwanje nkadandaza ndagiye ko usanga umuntu agiye ngaho hagufi za Buganda za hehe bikanka ubuzima gaca ja muri Kenya
muri Kenya bikanka agaca agaruka muri Tanzania bikanka agaca agaruka mu Burundi akagaruka mu Burundi ahenda biwabo ngo baramwivye mu nzira ngo ntivyagenze neza kandi iyo yagiye uduhere twose yajanye twahereye mu nzira kubera kudonke kwiruka ku bandi bantu kandi ata vision nimwe ata mugambi numwe mujanye hanze rero urumva hari indi ndirimbo turiko turandika nyene janye no guhanura abo bantu nimba ubonye umuntu agiye muri Amerika kiraza no gucushura nguje muri Amerika ari mpamvu yagiye kuko ugiye kuraba none ngaha mu Burundi nta bantu baharonkera ubuzima hari abantu benshi baharonkera ubuzima rero ni indirimbo ihanura abantu yerekana ko ushaka kuja gutembera banza wicare umenye ati mbega nzojahe nzoja gukora ibiki nzokora iki nzodandaza nzokorera umuntu mbega uwo muntu ameze gute ubaza abantu bariyo baza makuru kugira uzoje neza na neza uza atanu ndagiye ngiye kuko ni wagenda atabyuzi birangira nuko duhera batwibiye ku mupaka mu nzira ugenda uburi uja niyuva bikazorangira uvaha bikarangira n'ubundi ugarutse mu Burundi umaramara yego ni impanuro rero kw'ivyo nanje negeze gukosora twageze gukora ndimbo nyene ivuga ko nsezeye madame ngiye guhiga ubuzima burya naragiye mugabo je nararose kuko nagiye kurondera naturose yego kandi hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo message twandika ngo tuzikura kuki twe kenshi twandika message iba yarabaye tuviza kukintu kintu tuba tubonye kumba abantu bameze uko tukora message umva ziza aho nyene kuko indimbo twe tukibona ikintu cha tucandika mu majambo hama munywa twaja muri studio tukakiririmba hanyuma indirimbo ucitse ifaranga nayo yaje gute inspiration yayo ya ndirimbo urabyibuka wewe ndakunganiye ucitse ifaranga abantu benshi turakunda amafaranga tukayarutisha abantu akarorero uzobirabe iyo umuntu agwaye ndabijanishe n'ibi by'impfu umuntu agwaye ntaronka uburyo bw'abantu baza kumusura bamugemurire nimba hari amafaranga ategeza kuriha ibitaro akayabura ariko apfuye amafaranga acaboneka rero abantu turashira imbere amafaranga gose gusumba abantu umva ziyo ndirimbo cye nibuka kantu ko umugabo ari hari muri Australia igeze ku telefona avuga ko nawe yadukurikiranye igihe kitari gito kuri YouTube ambwira ngo hari ukuntu nyene bapfuye akantu no bavukana ari no mu Burundi amusavye amafaranga aramubwira ati rabo ndungikira amafaranga je no mu Burundi maze imisi ntameze neza nawe rero aca mubwira ati nukuri wihangane mw'imisi nanjye simeze neza kuko sindahembwa nta kintu ndaronka rero wamushikiwe nimba yiyumvira ati none hanze barabura amahera aca murungikira rero indirimbo yacu ivuga ngo aya mahera yaradutwaye imitima iyo ndirimbo akimurungikira umugabo wari muri Australia arashabura nyine yumva yuko umengo umukobwa amufashe yomugirira nabi rero urumva hariho indirimbo zacu abantu benshi barakunda kuzitiranya ugasanga bazikoresha mu guponda abandi bantu canke nkuko umengana ibihamya byo gukubita abandi bantu oya ni indirimbo zirimo impanuro si indirimbo ushavura na mugenza wawe hari n'undi yigeze kurungikira indirimbo ivuga ngo ijuru sinya barega umuntu ari muri Amerika nkuko nyene menga ari se wiwe amusavye amubwiye ngo amahera ngashaka azodaraca kuri we nawe akamubwira ati nzo ndacisha mu muryango aca murungikira indirimbo ivuga ngo ijuru sinya barega nawe nyene yarashavuye cyane aramubwira ati kundi iki indirimbo iki niki urantutse uragize urumva hari abantu bazifata gutariko kandi yari message nziza y'impanuro rero bene izi message dutanga tuzitanga nk'impanuro nduzitanga kugira ngo zije gutuka abandi zije gukonda abandi oya nashaka mbaze ko ucitse ifaranga wowe kwibuka madamu kayije ucishiriza arayibuka kweli ego kuri sino zitege gukundwa n'abantu bose kiretse ucitse ifaranga aho usohurumbirwa n'abantu benshi kuko benshi umutima uri kwifaranga reka kwitonesha kw'isi kuko isi na mugenzi gira erega na isakiri ngahisi yaramwase bamubamba atacyaha yarafise
erega isi duhendesha amafaranga ni nayo mizi y'ibibi byose nimba ushaka kuba umutanjuru urabumbwa naduke uronka hama wige kwiziganiriza kuko turi mu icumbi hamwe bumbwe n'utwufise ushimira Imana yatuguhaye kuko kugurana no gusaba bigabanya icubahiro inshuti zawe zose ziguha kandi nawe none nawe uteze gukundwa n'abisi kandi bahemuka reka kuvuga ngo ufise abiwanyu na Yesu ubwiwe yahemukiwe n'abiwabo. Wow, merci beaucoup ndabashimiye cyane ariko akabazo mfise ni kamwe yego hariho kategori zibiri z'indirimbo hari indirimbo za gospel n'indirimbo za secular za gospel nizo guhimbaza Imana za secular nazo nyene bavuga kari zimwe z'isi zimwe nyene za zindi za hariya ariko indirimbo za ni za gospel canke ni secular ni za gospel za gospel indirimbo zose bavugamo Imana Yesu zose abari za gospel oya indirimbo za gospel yavana n'ukuntu injano yazo ukuntu ibiri kwiragenda ndavuga nk'ukuntu ducurisha imiziki hamwe indirimbo runaka ikubita ukavuga ati indirimbo kwe ni ya gospel cyangwa si ya gospel wewe ubwawe nyine ukayibwira toya ntabwo ari Imana rero n'abaririmba indirimbo za gospel hashaka kurikiraho ukuntu umuntu abayo curisha umuziki ukamenya ukuntu ujana melody ariko je nibaza ku bwanje nibaza kaba amajambo arimo ariyo tumuvuga ari ya gospel cyangwa ya secular kubera nk'ubu unye hari indirimbo usanga bavamo bavuga nk'ubu unye ngo kazima Imana inkunda iyo onye muhisha muri gospel cyangwa izimwe za secular gospel n'umuziki gisana kandi na Bifreds hari indirimbo nigeze kurikana ku YouTube nawe yavuze ariko abwira abantu basenga donc atandukanye avuga ati indirimbo zigisana n'indirimbo za gospel ni mu bitandukanye mumenye ivyo murimo kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo kiraza gutambikiza nta usenga abami babiri yo kwa nkumwe agakunda uwundi rero urumva ni byiza nimba dufashe gospel dufate gospel mugabe iki gihe tugezemo abantu benshi beko bararirimba kugira ngo bakundwe n'abantu bariko barimba kugira ngo bagarukane abantu kuri Kristo bariko barimba gusa kugira barako YouTube zabo zoduga bomenyekana bakabihangange bakavuga ati vraiment bajyantu respect nivyo naye abantu tugezemo kuko namankurikirana abantu benshi usanga bitangura bari baciye bugufi bari indirimbo ziciye bugufi mugabo imbere y'imyaka 2-3 ugasanga basige bambara ukuntu ubumini baririmba indirimbo zitabaho barahinduye ivyo gusenga ntibakije no mwishengero basige birirwa bari mu makonseri yo gutoza amafaranga n'ibindi twebwe resiyo ntumbero hari abantu bafite iyo ntumbero uzobarabe benshi imbere amaze wese ndakurikirana baciye bugufi mwishengero aririmba umwana atekereje reka hari imisi abona arakunzwe ubu sigara umubona yambaye akajipo kagira aha asigara ikoresha concert menga ni nkimwe ya umva kuko ni nkimwe ya Diamond kuko ibintu bya Diamond ni bicamye ibintu bya Bafizo n'abandi uko bakora concert siko n'abantu b'Imana baba bakwiye gukora concert mugaye igihe tugezemo abantu benshi bako bakopia ibintu by'isi dukwiye gukopia rero ibintu by'isi kuko ntawe ukorera abami babiri yo kwa nkuma gakunda uwundi muga ariko niyo bakorera abami babiri none nk'ubu iyo ndirimbo hari n'umutofasha oya Imana ntirabarega ibidufasha iyo ndirimbo izo ndirimbo muririmba nk'ubu iyo onye icitse faranga hariho hose ni ngo muri kunde ego niyo mpamvu rero nabaza kategori imwe muririmbamwo kubera muririmba ufite indirimbo zihanura abantu hara ngo abo muri eglise gusa abantu bose uko na Yesu akiri mu isi yabanza ntiyasoma keshi bibiri yabanza agaca umugani w'ibintu biba byarabaye ku isi akavuga ati habaye umusamariya ukunuku kandi abantu ivyo vyigwa baca biyumvira cyane kwico kintu hama bigatuma bihana natwe rero nuko turaraba biba biriko biraba tukabikora mugabo umuntu bikamwigira yego hanyuma ikindi kibazo fise murasohora indirimbo
nyinshi kandi nyinshi nk'ubu unye hari indirimbo mwaheruka gusohora yitwa Akazi nivyo hari indirimbo kandi imbere y'indwi zibiri mwasohoye yitwa Ibibazo hariho n'indirimbo muri uku kwezi nyene mengo haciye indwi zibiri yitwa Guteka Baje urumva nko mu kwezi mugasora nk'indirimbo nka zine none muri siya kubutumwa bwashitse iyo bwategerezwa kuja ko musohora ibikorwa vyinshi mu mwanya muto yego cyane gose kubera ko mbere n'abantu benshi bari mu ntara za ruguru batwandikira burya kenshi nasanze abantu badakunda ibikorwa by'abantu cyangwa ubutumwa bw'abantu usanga ari abantu baba bakuzi mu kibano na Yesu urazi ko bamwaza bo mu kibano ubwo abantu bakure baratubwira ati ubwo izindi zose zidukora ama video tuzikoresha amavuga butumwa niyo ntumbero twe tuviza ku mwana w'umuntu tuviza mbega indimbo ziko zigiye mu mavuga butumwa nta bindi zigiye ko rivuga butumwa ubwo mbere y'abavyakunda ho ko dukoranye dukora twoguma dukoranye tugakora nuko buryo nyine ubusanga bo bitoroshe kuko nitwe twikoca mugabo yavyari ibintu bishoboka twe tuba dushaka ko vendredi imisi yose vendredi dushaka kwindirimbo kandi bona yego ariko dufite indimbo nyinshi cyane z'amaudio mugabo abantu baba bifuza ko zoja mu ma video kugira bazi project mu bikoraniyo baba ariko bakorera amavuga butu twe niyo ntumbero kuko abantu benshi bazi ko twe dufite intumbero ngo yo kurondera ama views n'ibindi oya ivyo twebwe tugiye kuraba n'ama views ni ibintu bisahiriza gusa kugira natwe tubandaye dukora izindi ndirimbo ari uburyo bonese muri YouTube nk'akarorero canke kubona ati mbega ubutumwa twatanze bariko barabukurikirana ico conyene mugabo kuviza tuvuga ati ebana tutarose ama views ntibikunda nk'abaraho tubona umenga ijo n'umurango ntibaryama oya twese uko oya mugaye indirimbo nka zine mu kwezi kumwe ni na benshi batwandikiye burya ngo kweri kino ngo mugoma mukubita ko indimo nyinshi ngwega ngo ngaho nta mavyuzi mushobora ngo kuronka twe siyo ntumbero intumbero ni ivuga butumwa musiguza ariko arasigura ntabwo wovuga ngo ngo limita aguma sigura kera sigura ntitwa dukwiye guhagarika kumviriza indimbo kuko ugiye kuraba abantu isahigeze avuye gusenga je sinzi waho usenga muga twebwe twa Adventist umunsi w'indwi abantu benshi tuvuye gusenga indwi yinjiyemwo gusa baca batanga kumviriza indimbo z'isi akazosura kumviriza indimbo zishimagiza Imana ari kwagarutse mu rusengero ntibyari kwireye ko tuguma twumviriza indimbo z'isi natwe abantu ba gospel twakwiye kuguma dukubitayo no hagati ku buryo abantu bagomba bumviriza ubutumwa bwiza wera ikintu n'abantu bakora comedy ku munsi agomba kubitayo ibintu buri kandi ukabona ibintu byose by'uburofa ibintu bitagiranga bitigisha ibintu novuga ko harimo n'ubutande bamwe bagira kuko hari abantu bagira ubutande ugasanga bakinye ngo Imana bajya bo n'abaririra nukuri abantu bakina bavuga ngo bakinane n'Imana comedy abo bantu ahubwo nimba banyumva bikebuke ko bari mu kaga gakomeye Imana siyo gufyina Imana sigikinisho Mose hari ukuntu yavuyeho gatoyi atandukanye n'abisere mu bugaragu aduze gatoyi ashitse Imana yamubwiye baje kuganirira yamaze ukwezi n'imisi 40 amaze ukwezi imisi 40 kwezi kumwe n'imisi 10 ukwezi kumwe n'imisi 10 iyo misi yamazeyo abisirayeli baca baragumuka barasara ngo Mose atevye nta kuntu ngo yoteba guraba ngo Aroni guraba rero ngo kuntu wobikora ngo duhinde Imana dusenga urumva Aroni rero yagobere kuva kera cabumba baca bazane inzahabu n'ibiki babumba ikigirwa Mana mu nzahabu mu runtu rumeze nk'ikimasa ikintu kibashiraho imbere bataka kugisenga Mose aje ararira agati abantu kweri nuko arabwa Aroni na wewe nari ndakwizeye wari umuntu w'Imana none nawe ugiye mwibi avuga ngo barangobere ndaburukongira birarahira rero abantu urumva barahindagurika no kuri barahinduka ushobora kubona n'umunsi umengara mu by'Imana ejo ugasanga yabitaye ariko asenga igigwamana gusa ikigwamana rero biri mu buryo butandukanye ego muravuze yuko muri Adventist umunsi w'indwi kandi nkaba numva n'ubutumwa buba bwishi ubwo nko urumvuga ubutumwa oya twe turavuga ubutumwa nyine biciye mu ndirimbo ntushobora kurega indirimbo y'amajambo ubwo yatuyaronke nuko biba biri mu mutwe ni Imana itwugurura Imana irugurura kandi nanje sanzwe ndi umwarimu w'abana kwishengero ndigisha abana izi nkuru cyo bituma mva inkuru z'ibintu bya Yesu turaziga cyane muhira twebwe bibiri hari ukuntu twiga zijya nkuru tugahera mu itangurwa tukaduga mu muryango mu gatondo ku mugoroba tukiga tukamenya ati mbega urugendo rw'abiseri byagenze gute gwahereye ubu urumva agenda ashobora kubwira ati gwatanguriye aha
rutangura aha rurabandanye rugeza aha aho tugeze urumva rero ibintu byose ntushobora kubifata mu nzira ni ibintu wiga hamwe Imana ikaguha kubitahura kuko ngo burya ngo tuzoshobozwa n'ibyo tuzoshobozwa n'ibyo twarize yego ahanye twiri ngaho onye ashaka mutuyagire gato kubijanye n'irya mwebwe mwita samedi ni abandi bita dimanche biba byaje gute ko numva bya Bibiliya muwa muri fort cyane bo ivyo n'amateka maremare amateka maremare n'amasomo menshi ari muri Bibiliya avuga ibintu by'isabato ntagiye kure uze kugenda muri programme yitwa GPS cyangwa muri Google wandika ati mbwiza ukuri umbwire idini ry'ukuri umwe n'ibiranga utambeshe udaciye hirya no hino ukora ukuntu kakwishura GPS irakwishura neza na neza iraguha n'amasomo menshi muri Bibiliya kubera ko jewe no guha amasomo menshi n'ibyagezwe by'Imana byose birimo bivuga bigiza bigaruka ku isabato mugabo ntiduhari kugira ngo twemeze abantu ngo kora uko mugabo jambo ry'Imana itubwira ko ari byiza ko mwe wese yisomera hahigwa basoma nabumva Yesu Kristo agerageje mu bugaragwa yavuze ati tuzotsindisha satani handitswe ngo mugugiye kuri abantu benshi ubu ntibasoma bashaka gusomerwa kumva gusa ngo araho kubera ko yakuriyemwo yavukiyemwo mu idini umugabo umuntu yategeza gusoma agatahura igituma ariyo twe nk'ubu tubaje igituma turi mu byo kuririmba nuko tuzi impamvu rero umva aramuntu aba mu bintu kuko iyo birimwe ataviziyo atamugambi numwe mu mwanya muto urabita hari abantu namambwira kenshi ari ndimbo twasoheye yitwa ngo akabebe bavuze akabebe mu byiyobokamana iyo udasoma hari ukuntu hari urugero ugumako ukaguma umengo uri nk'umwana anywa amata na Bibiliya bivuga mu baheburayo ukuri kuramwa amata rero umuntu niyaguha ibintu by'ivyanditswe biremereye uzocubita ibyo wapi kubera ko uri umwana umva mu byo kwizera uracara umwana cyari mugabo ni wagenda ugasoma uzova ku mata batanga kuguha ubuyi utanga uzuranywa akabuye bavuga bebe bakuyakuye mu nyuma ari hagira urajya intetezwa mu byiyobokamana rero nuko mu byiyobokamana rero hamagara abantu bose gusoma Bibiliya kuko abantu barazitunze gusa no kuzigendana Bibiliya barazifise mu mihana yabo kandi basoma bisomye urakomera mu byamwe Imana ikaguhishurira ikakwereka inzira iyo ari ushobora gufata ugatumbera ariko nashaka mbaze unye kubera abariko badukurikirana sukumva gusa ngo mumve ngo baririmbyi ni kumenya ukuri kuzobashitsa kuhereza igizana byenye ari byiza nashaka mbaze abantu bazoja mu ijuru nabazoba barakurikije baritonde bijya byagezwe byose abazoja mu ijuru mbo hari somo rivuga ko umugwiza atunga yaje kubaza Yesu aramubaza ati mwigisha nkora iki kugira nze ndabwo ubugingo budashira Yesu Kristo ngo yitegereje abona ibintu byose byagezwe ibiki tunuko sera twitonde arabwo ati mugabo hajije ikintu kimwe genda ushuri ibyo uvuse byose ugaburira bora rero nimba je mpagaze neza nk'akarorero nkabaye go ndiko nditonda bino byagezwe mugo ugasanga ndumwescro ndabesha ndumusuma ndatukana urumva mfise inzigo simbana neza n'abandi bantu mu kibano aho ijuru sinzohonyerayo kuko hari ibindi byose Imana ibanze karaba Imana iraba byinshi iraraba byinshi karaba bigati binyirikira citonde kubera ko bijya byagezwe ubisambaguye neza babe birimo byinshi birimo urukundo birimo bijya byose rero bijya byose ubisambaguye neza uza gusanga mu kibano urukundo kubana n'abantu kugira iki byose utegeza kubyitondera gufasha bagenzawe umutima w'urukundo kumva ko mugenzawe ari nka wewe kumva ko wowe ugize ingorane nanje mba ndazigize rero urumva mu byo kwizera ni intambwe hamaka kagira igihe Imana ikaguha mwemu w'Imana arico kimenyetso Imana izotanga ku bana bayo hama ibyo byo nyine kabije bizosoboza abantu kurangiza urugenda amahoro nkuko intumwa nazo zarurangije amahoro mu isezerano rishasha na cyane mu byete Paul yagiye arandikira amashingiro atandukanye arico yandikiye abaheburayo chapitre ya 4 uhereye ku murongo wa 4 kumanuka haravuga yuko Imana yoba yarasize yarakuye ujya munsi ngo mwebwe mwitawa w'isabato ngiraza n'ubundi oya ntaho byanditse oya ntaho nta hamwe shaka urondere Bibiliya ni wabona ahantu handitse urana n'ibitabo bya katolika canke andi madini birabyivugira birayerekana neza ukuntu umunsi wahinduwe bahindura umundi munsi hari igitabo citwa ndemeye
ndemeye Eklezia Katolika kira bivuga neza ukuntu umunsi wahinduwe kugira abashireho undi munsi wo gusenga kuko kera ugiye kwekana amateka kera bafite ukuntu basenga bafite ukuntu basenga rero ubikurikiranye neza wotahura kandi bene ibintu by'ivyigwa ni ibintu bisaba ko twicara tukagana neza boroboro tuganasenga Imana yo nyene igashoboza gutahura umuntu ko ntabwo ari umuntu yo bitahura ku giti ciwe keshi kuko bimwe nakubarira iyo umuntu uri kuramubwira ubutumwa gasanga ari kuri rwarugero rwo kunywa amata aca yiruka ntashobora kuvuga ngo ibyo mugabo umuntu amaze guca ko na kabiri na gatatu arashobora kumviriza akavuga ati nanje ndagiye kuzosoma ndabe ariko imbere yuko iyo sije twivako abasenga ku munsi w'isabato niba nyene Imana yishimiye gusa ndakunganiye abasanga ku munsi w'isabato sibo Imana yishimira kuko no muri bo harimwe abadakora ibintu Imana ishaka bimwe umutware yavuga kuko ibintu bitsinda abantu n'ivyishimwa buno buzima ushobora kubansenga ku isabato ugasanga ndi umunyeshari ndi umunyenzigo ibintu byinshi bimboneka urumva mu gihe nawe harimwe ibigutsinda bakururangiza yego ndanamwunganiye ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abantu bose mbere ngo nkunda umunyabyaha gusumba n'utari n'umunyabyaha aho mvuze umunyabyaha ari nk'abantu usanga bari mu bintu ugasanga umuntu yaramaze guta umutwe yirirwa mu kabare mu busambanyi mu biki urumva umubiri wiwe waramaze gutakaza kwiyumvira n'Imana mugabo uwo muntu Imana iramukunda mu gihe imbabazi zitararangira wowe wese rero mu gihe hakiriho ico bita umwanya n'akanya Imana igume hamagara kandi Imana ntugire ngo iraba ngo bwishi bw'abantu kuko abisire bavuye muri Egiputa bihumbi majana 7 mugabo hashitse ikanani umuryango Yoshua na Kalebu bageze mu bugaragwa Yoshua na Kalebu bari abantu b'Imana mugabo abisire bamaze gucumura mu bugaragwa Imana yabahaye kuja kuyerera mu bugaragwa imyaka 40 kandi Yoshua na Kalebu basubirana mu bugaragwa kandi batacumuye Imana irashobora kuba twese itureka twabana tugacumura tukajana n'abanyabyaha tukacumura natwe mugabo Imana irakunda abantu bigarura bakihana iyo wihanye Imana irakwakirika kubabarira rero urugendo turashobora kurugenda turi benshi turi ivu ry'abantu mugabo uzorurangiza vy'ukuri udashobojwe n'Imana ugasanga urangije nabi Imana igere kuraba kurangiza burya gutangura ashobora kuba watanguye nabi mugabo kurangiza nivyo Imana izoraba Imana ntizoraba ngo uriko ngo ngo warakoze ibyaha iki niki izoraba iherezo ryawe kubera ko ubu mu ijuru hari bitabo bitatu hari igitabo c'ubugingo c'ugwibutso n'ikimanza ivyo bitabo byose nimba ntihenze gato ivyo bitabo byose Imana irandikamwe umuntu ivyo umuntu akora nihagera igihe ntishobora kugufuta mu gitabo c'ubugingo itarabona ko warangije iherezo ryawe yupfuye biba birangiye nimba wapfuye uri umunyabyaha uzozuka n'undi uri umunyabyaha mugabo wapfuye uri mu Mana uzozuka mu nzuko wa mbere wabimana rero Imana wari wese nimba akora ibyaha nimba agira iki Imana irabiherezo giwe akanya karacahari twese bamwe ariko bihana ubu bandi bazihaneje banaguma bihana wari wese yataho ubutumwa aramenya inzira ashobora gukurikira mugabo ico no hamagarira abantu no gusenga cyane basaba Imana kugira bahishurire bamenye ukuri kuko iyo Imana uyisenze ugasenga ugasoma Bibiliya ugasaba iguhishurire Imana byukurira guhishurira ko je nanje narigeze kuba ndi muto nsenga muri Pentecost mugabo nkasenga cyane mvuga ati Imana ndakwinginze umpishurire ko naguma nsoma Bibiliya cyane niko nagenda ndonka ibishinga ntahe mu nyuma ndafata ingingo nanje ndabatizwa yego muri Pentecost ntari gubatizwe oya sinebwa abatizwe narumvise ngo muri Adventiste ngo baratiza inshuro irenga imwe byo bari byo mbo biravana n'ukuntu uba warabatijwe yego ubundi kubatiza ni gute mbo urabona kubatizwa ni kimenyetso cerekana ko uvutse ubugira kabiri rero iyo usubiye nk'ubu kubatizwa bigiranwa n'ingurube urabona ingurube igiye kwivanga mu vyondo mu vyondo ugarutse ntibaca bakureka ngo kora ngo twari twarakogeje ngo cuguma ngo genda mu zindi ngurube bisaba ko bagucanana bakakoza bakakoza amukagaruka mu ruhongore kubatizwa rero kubatizwa abantu benshi ntibaze ngo guca mu mazi kugudubika mu mazi ngo niko kuzotumuja mwijuru ni mu mutima mbega mutima wawe ivyo vy'ukuri bitumye bakoza urabihevye kuko hari gihe uvuga ati je n'ukuri ndaje kwihana narasambana narakora ibi nibi ndabihevye mugo ugasanga uragiye barakudumbitse mu mazi mu mwanya kandi ugashobora kandi ukazura bikora mu ibanga ivyo rero mbere Imana inavyankuru ntuka
nivyo ndi nakubwira gutambikiza hako ubu umuntu nk'uwo wopfa mubivamwa rero abantu benshi ntibaze bahagara ku kantu abantu bahagara ku kantu ugasanga ngo urumva ngo je ngo sinobatizwa kabice gatatu ikibazo cyo kubatizwa ahubwo ikibazo mbega uri kurahinduka kuko twebwe kenshi mu rusengero iyo bishitse bagahagarika nk'umuntu bakamuca bakamuhana nk'iminsi iyo minsi bamuhanye iyo yigenjeje neza baramubabarira vraiment mugabo yaciye aguma rero hari abo bahanare gashabwa ati hi kwere rero bagize uku ngira rece ndabere kuko usanga subire muri bya bindi gusumba uko yabigiye nta kabuza kuko ni Imana uzosome bibiri uzosome urugendo n'amateka y'Abisirayeli Imana yo yashikwica yego n'Abisirayeli igihe Mose ndakubwiye avuye kuzana ibyagezwe agasanga basuye gusenga ibigirwamana Imana yashavuye kugivuga ati ngira ndabarandure bose ndabasfute hama Mose cyenda kubyazamwe abandi bantu Imana ikiravuga ati Imana Mose acavuga ati Imana ndakwinginze bababarire je barije basufuta mu gitabo cy'ubugingo mugabo aba bantu bababarire kuko nutababarira amabumvise amateka ko uzobahindura ihanga rya basogokuru za Abrahamu kandi ukabakura hariya uzi n'ukuntu byagoranye hamwe bo vyumva zora amateka mabe bazovuga ati ni Imana mbi Imana yica Imana mbi rero ko warinze wemera bakagenda Imana bababarire Imana ibona ko bababarira baratanze bimaze byo gusaba imbabazi barisonze baragira ikimana bababarira rero nico gituma wari wese nimba wari vayanze Imana yakubabarira ntiyagira kantu ntidufatire ku byo kwizera ngo kuko hari abantu benshi usanga nibyo nako barira hari abantu usanga bakinywa amata abandi bakinywa ubuyi ntushobora kwicana nabo ariko bajya intetezwa je nk'akarusho gusanga ndiko ndanwa ubuyi rero cyane cyane nawe uko bajya intetezwa uje usanga namenye yo hongoka cyane bikangora nimwe n'umwana uzora yishana abantu bakuze bakubagana ivyantu bakuze ntavyumviriza cava hakigira kwikina mu bandi bana rero nibi byo kwizera nuko iyo umuntu ataratahura neza ivyo ari mwe vyari biragoye ko ivyo Imana bishaka guca bugufi kiguhereye hasi ukaduga boro buhoro haragera igihe rugera mu bintu vuga ati vy'ukuri ndashikamye mu byo kwizera nubwo umuntu agutuka akubwira ati wambwawe ukavuga ati oya nta nakimwe mbabari ndakubabariye ko ntuzicukora ivyo nivyo n'abantu bakera bagiye babambwa barotromayo n'abandi bagategwa amabuye ya ba Stefano mugabo bakavuga ati Imana bahariye ko ntuzicukora mugabo mugihe utaragera kugo rugero nama mbona abantu mwishengero ugira guca gatuka zomva ngo heke yagihungura kuko ngo cambaye ari mwishengero kandi itwa no mwizera umuntu agivuga ukore wose umwizera waracanwa uduta umuntu ageze ku rugero rwo kuza aratahura ivy'Imana abatanguza rajya intetezwa no wawe ndabona umuntu akavuga ati uri umuntu wacu umuntu wese akamubona ko ari umuntu wiwe basanga yikwizera ngege turimo umuntu araza mu rusengero umudiyakoni abwiye ati caranga ngo ati wapi je nicarino wumva ugasanga ibintu byose ni kugwana no kunigana gusa umuntu rero amaze gutahura ivy'Imana ca bugufi buryo no bwo muhi kofe atumva ko yogwana baciye bugufi mwishengero aririmba umwana atekereje reka hari imisi abona arakunzwe ubusigara umubona yambaye akajipo kagira aha asigari kakoresha concert menga ni nkimwe umva kuko ni nkimwe ya Diamond kuko ibintu bya Diamond n'ibicamye ibintu bya Bafizo n'abandi uko bakora concert siko n'abantu b'Imana baba bakwiye gukora concert mugaye igihe tugezemo abantu benshi bako bakopera ibintu by'isi ndikwiye gukopera ibintu by'isi kuko ntawe ukorera abami babiri yo kwa nkuma gakondo wundi mugahe ariko niyo bakorera abami babiri none nk'ubu iyo ndirimbo hari n'umutofasha Imana ntirabarega ibidufasha iyo ndirimbo izo ndirimbo muririmba nk'ubu iyo onyicitse faranga hariho hose ni ngo muri kunde yego niyo mpamvu rero nabaza kategori imwe muririmbamwe kubera muririmba ufite indirimbo zihanura abantu para ngo abo muri eglise gusa abantu bose uko na Yesu akiri mu isi yabanza ntiyasoma kenshi bibiri yabanza agaca umugani w'ibintu biba byarabaye ku isi akavuga ati habaye umusamariya ukunuku kandi abantu ivyo vyigwa baca biyumvira cyane kwico kintu hama bigatuma bihana natwe rero nuko turaraba biba biriko biraba tukabikora mugabo umuntu bikamwigira yego hanyuma ikindi kibazo fise murasohora indirimbo nyinshi kandi nyinshi nk'ubu unye hari indirimbo mwaheruka gusohora yitwa akazi nivyo hari indirimbo kandi imbere y'indwi zibiri mwasohoye yitwa ibibazo hariho n'indirimbo muri uku kwezi nyene mengo haciye indwi zibiri yitwa guteka baje urumva nko mu kwezi mugasohora nk'indirimbo nka zine none muri siya ko ubutumwa bwashitse iyo bwategerezwa kuja ko musohora ibikorwa vyinshi mu mwanya muto yego
cyane gose kubera ko mbere n'abantu benshi Yego. benshi bari mu ntaza ruguru batwandikira burya kenshi nasanze abantu badakunda ibikorwa by'abantu cyangwa ubutumwa bw'abantu usanga ari abantu baba bakuzi mu kibano na Yesu urazi ko bamwaza bo mu kibano Yego. ubwo abantu bakure baratubwira ati ubwo izindi mbo zose zidukora ama video tuzikoresha mu vuga butumwa niyo ntumbero twe tuviza ku mwana w'umuntu Yego. tuviza mbega indimo ziko zigiye mu vuga butumwa nta bindi zigiye ko rivuga butumwa ubwo mbere yaba byakunda ho ko dukoranye dukora twoguma dukoranye tugakora nuko buryo nyine ubusanga bo bitoroshe kuko nitwe twikoca mugabo yaba byari ibintu bishoboka twe tuba dushaka ko vendredi imisi yose vendredi dushaka kwindirimba kandi ibona yego ariko dufite indimbo nyinshi neza ama audio mugabo abantu babifuza ko zoja mu ma video kugira bazi project mu bikoraniyo baba ariko bakorera amavuga butumwa twe niyo ntumbero kuko abantu benshi bazi ko twe dufite intumbero ngo yo kurondera ama views n'ibindi oya ivyo twebwe tugiye kuraba n'ama views ni ibintu bisahiriza gusa kugira natwe tubandaye dukora izindi ndirimbo ari uburyo bonese muri YouTube nk'akarorero canke kubona ati mbega ubutumwa twatanze bariko barabukurikirana ico conyene mugabo kuviza tuvuga ati ebana tutarose ama views ntibikunda nk'abaraho tubona umenga ijo n'umurango ntibaryama oya twese uko oya mugaye indirimbo nka zine mu kwezi kumwe ni na benshi batwandikiye burya ngo kweri kinero ngo mugoma mu kubita kw'indimo nyinshi ngo ngaho nta mavyuzi mushobora ngo kuronka twe siyo ntumbero ni ivuga butumwa umusiguza ariko arasigura ntabwo wovuga ngo limita aguma asigura arasigura ntitwari dukwiye guhagarika kumviriza indimbo kuko ugiye kuraba abantu isaha igeze avuye gusenga je sinzi waho usenga muga twebwe turi adventiste umunsi w'indwi abantu benshi yo tuvuye gusenga indwi yinjiyemwo gusa baca batanga kumviriza indimbo z'isi akazosura kumviriza indimbo zishimagiza Imana ari uko agarutse mu rusengero ntibyari bikwiriye ko tuguma twumviriza indimbo z'isi natwe abantu ba gospel twakwiye kuguma dukubitayo no hagati ku buryo abantu bagomba bumviriza ubutumwa bwiza wera ikintu n'abantu bakora comedy ku munsi agomba kubitayo ibintu buri kanya ukabona ibintu byose by'uburofa ibintu bitagiranga bitigisha ibintu novuga ko harimo n'ubutandiro bamwe bagira kuko hari abantu bagira ubutandiro ugasanga bakinye ngo Imana bajya bo bonda n'abaririra nukuri abantu bakina bavuga ngo bakinane n'Imana comedy abo bantu ahubwo nimba banyumva bikebuke ko bari mu kaga gakomeye Imana siyo gufyina Imana sigikinisho Mose hari ukuntu yavuyeho gatoyi atandukanye n'abisere mu bugarago aduze gatoyi ashitse Imana yamubwiye baje kuganirira yamaze ukwezi n'imisi 40 amaze ukwezi imisi 40 kwezi kumwe n'imisi 10 ukwezi kumwe n'imisi 10 iyo misi yamazeyo abisirayeli bace baragumuka barasara ngo mu Mose atevye nta kuntu ngo yoteba guraba ngo Aroni guraba rengo ukuntu wobikora ngo duhinde Imana dusenga urumva Aroni rero yagobere kuva kera cabumba baca bazane inzahabu n'ibiki babumba ikigirwa Mana mu nzahabu mu runtu rumeze nk'ikimasa ikindi kibashiraho imbere bataka kugisenga Mose aje ararira agati abantu kweri nuko arabwa Aroni na wewe nari ndakwizeye wari umuntu w'Imana none nawe ugiye mwibe avuga ngo barangobereye ndaburukongira birarahira rero abantu urumva barahindagurika n'ukuri barahinduka ushobora kubona n'umunsi umenga ari mu by'Imana ejo ugasanga yabitaye ariko asenga igigwamana gusa ikigwamana rero biri mu buryo butandukanye yego muravuze yuko muri abadventiste umunsi w'indwi kandi nkaba numva n'ubutumwa buba bwishi ubwo nko urumuvuga ubutumwa oya twe turabavuga ubutumwa nyene biciye mu ndirimbo ntushobora kurega indirimbo ya majambo ubwo yatuyaronke nuko biba biri mu mutwe ni Imana itwugurura Imana irugurura kandi nanje sanzwe ndi umwarimu w'abana kwishengero ndigisha abana izi nkuru cyo bituma mva inkuru z'ibintu bya Yesu turaziga cyane muhira twebwe bibiri hari ukuntu twiga zijya nkuru tugahera mu itangurwa tukaduga mu muryango mu gatondo ku mugoroba tukiga tukamenya ati mbega urugendo rw'abiseri byagenze gute gwahereye nk'ubyo urumva agenda ashobora kubwira ati rwatanguriye aha rutangura aha rurabandanye rugeza aho tugeze urumva rero ibintu byose ntushobora kubifata mu nzira ni ibintu wiga hamwe Imana ikaguha kubitahura kuko ngo burya ngo tuzoshobozwa n'ibyo tuzobatwarize yego ahanye tukiri ngaho onye bashaka mutuyagire gato kubijanye n'irya mwebwe mwita samedi ni abandi bita dimanche kiba byaje gute ko numva bya biriya muwa muri fort cyane
bo ivyo n'amateka maremare Ego. n'amateka maremare n'amasomo menshi ari muri Bibiliya avuga ibintu by'isabato ntagiye kure uze kugenda muri programme yitwa GPS cyangwa muri Google wandika ati mbwiza ukuri mbwire idini ry'ukuri umwe n'ibibiranga utambeshe udaciye hirya no hino uzakora ukuntu kakwishura GPS irakwishura neza na neza iraguha n'amasomo menshi muri Bibiliya kubera ko jewe no guha amasomo menshi n'ibyagezwe by'Imana byose birimo bivuga bigiza bigaruka ku isabato mugabo ntiduhari kugira ngo twemeze abantu ngo kora uko mugabo jambo ry'Imana itubwira ko ari byiza ko mwe wese yisomera hahigwa basoma nabumva Yesu Kristo agerageje mu bugaragwa yavuze ati tuzotsindisha satani handitswe ngo mugugiye kuri abantu benshi ubu ntibasoma bashaka gusomerwa kumva gusa ngo araho kubera ko yakuriyemwo yavukiyemwo mu idini umugabo umuntu yategeza gusoma agatahura igituma ariyo twe nk'ubu utubaje igituma turi mu byo kuririmba nuko tuzi impamvu rero umva ara umuntu aba mu bintu kuko iyo birimwe ataviziyo atamugambi numwe mu mwanya muto urabita hari abantu namambwira kenshi ari ndimbo twasoheye yitwa ngo akabebe bavuze akabebe mu byiyobokamana iyo udasoma hari ukuntu hari urugero ugumako ukaguma umengo uri nk'umwana anywa amata na Bibiliya irabivuga mu baheburayo ukuri kuranywa amata rero umuntu niyaguha ibintu by'ivyanditswe biremereye uzocubita ivyo wapi kubera ko uri umwana urumva mu byo kwizera uracara umwana cyari mugabo ni wagenda ugasoma uzova ku mata batanga kuguha ubuyi utanga uzuranywa akabuyi bavuga bebe bakuyakuye mu nyuma ari hagira urajya intetezwa mu byiyobokamana rero nuko mu byiyobokamana rero hamagara abantu bose gusoma Bibiliya kuko abantu barazitunze gusa no kuzigendana Bibiliya barazifise mu mihana yabo kandi basoma nisomye urakomera mu vyamwe Imana ikaguhishurira ikakwereka inzira iyo ari ushobora gufata ugatumbera ariko nashaka mbaze unye kubera abariko baradukurikirana sukumva gusa ngo mumve ngo baririmbyi ni kumenya ukuri kuzobashitsa kuhereza giza navyo nyebe ari byiza nashaka mbaze abantu bazoja mu ijuru nabazoba barakurikije baritonde bijya byagezwe byose abazoja mu ijuru mbo hari isomo rivuga ko umugwiza atunga yaje kubaza Yesu aramubaza ati mwigisha nkora iki kugira nze ndabwo ubugingo budashira Yesu Kristo ngo yitegereje abona ibintu byose byagezwe ibiki tunuko sera twitonde aravuga ati mugabo hajije ikintu kimwe genda ushuri byose byose ugaburira boro rero nimba je mpagaze neza nk'akarorero nkabaye go ndiko nditonda bino byagezwe mugo ugasanga ndumwescro ndabesha ndumusuma ndatukana urumva mfise inzigo simbana neza n'abandi bantu mu kibano aho ijuru sinzohonyerayo kuko hari ibindi byose Imana ibanze karaba Imana iraba byinshi iraraba byinshi karaba biga ati binyirikira citonde kubera ko bijya byagezwe ubisambaguye neza baye birimo byinshi birimo urukundo birimo bijya byose rero bijya byose ubisambaguye neza uza gusanga mu kibano urukundo kubana n'abantu kugira iki byose utegeza kubyitondera gufasha bagenzawe umutima w'urukundo kumva ko mugenzawe ari nka wewe kumva ko ugize ingorane nanje mba ndazigize rero urumva mu byo kwizera ni intambwe hamakakagira igihe Imana ikaguha mwemu w'Imana arico kimenyetso Imana izotanga ku bana bayo hama ivyo byo nyine kabije bizosoboza abantu kurangiza urugenda amahoro nkuko intumwa nazo zarurangije amahoro mu isezerano rishasha cyane mu byete Paul yagiye arandikira amashingiro atandukanye arico yandikiye abaheburayo chapitre ya 4 uhereye ku murongo wa 4 kumanuka haravuga yuko Imana yoba yarasize yarakuye burya munsi ngo mwebwe muhitawe w'isabato mubirazana ubundi oya ntaho vyanditse oya ntaho nta hamwe shaka urondere Bibiliya ni wabona ahantu handitse urana n'ibitabo vya katolika canke andi madini biravyivugira birayerekana neza ukuntu umunsi wahinduwe bahindura umundi munsi hari igitabo citwa ndemeye Eklezia Katolika kirabivuga neza ukuntu umunsi wahinduwe kugira bashireho undi munsi wo gusenga kuko kera ugiye kwekana amateka kera bafite ukuntu basenga rero ubikurikiranye neza wotahura kandi bene ibintu by'ivyigwa ni ibintu bisaba ko twicara tukagana neza boroboro tuganasenga Imana yo nyene igashoboza gutahura umuntu ko ntabwo ari umuntu yo bitahura ku giti ciye keshi kuko bimwe nakubarira iyo umuntu uri kuramubwira ubutumwa ugasanga ari ku rugero rwo kunywa amata aca yiruka ntashobora kuba avuga ngo ibyo
mugabo umuntu amaze guca ko na kabiri na gatatu yego arashobora kumviriza akavuga ati nanje ndagiye kuzosoma ndabe ariko imbere yuko iyo sije twivako abasenga ku munsi w'isabato niba nyene Imana yishimiye gusa ndakunganiye abasanga ku munsi w'isabato sibo Imana yishimira kuko no muri bo harimwo abadakora ibintu Imana ishaka bimwe umutware yavuga kuko ibintu bitsinda abantu ni byinshi mwabona buzima ushobora kubansenga ku isabato ugasanga ndi umunyeshari ndi umunyenzigo ibintu byinshi bimboneka kurumva mu gihe nawe harimwo ibigutsinda bakururangiza yego ndanamwunganiye ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abantu bose mbere ngo nkunda umunyabyaha gusumba n'utari n'umunyabyaha aho mvuze umunyabyaha ari nk'abantu usanga bari mu bintu ugasanga umuntu yaramaze guta umutwe yirirwa mu kabare mu busambanyi mu biki urumva umubiri wiwe waramaze gutakaza kwiyumvira n'Imana mugabo uwo muntu Imana iramukunda mu gihe imbabazi zitararangira wowe wese rero mu gihe hakiriho ico bita umwanya n'akanya Imana iguma ihamagara kandi Imana ntugire ngo iraba ngo bwishi bw'abantu kuko abisirayeli bavuye muri Egiputa ari 700 mugabo hashitse ikanani umuryango wa Yoshua na Kalebu bageze mu bugaragwa Yoshua na Kalebu bari abantu b'Imana mugabo abisirayeli bamaze gucumura mu bugaragwa Imana yabahaye kuja kuyerera mu bugaragwa imyaka 40 kandi Yoshua na Kalebu basubirana mu bugaragwa kandi batacumuye Imana rero ashobora kuba twese itureka hatwa abana tukacumura tukajana n'abanyabyaha tukacumura natwe mugabo Imana irakunda abantu bigarura bakihana iyo wihanye Imana irakwakirika kubabarira rero urugendo turashobora kurugenda turi benshi turi ivu ry'abantu mugabo kuzorurangiza vy'ukuri udashobojwe n'Imana ugasanga urangije nabi Imana igire kuraba kurangiza burya gutangura ashobora kuba watanguye nabi mugabo kurangiza nivyo Imana izoraba Imana ntizoraba ngo ko ngo ngo warakoze ibyaha iki niki izoraba iherezo ryawe kubera ko ubu mu ijuru hari bitabo bitatu hari igitabo c'ubugingo c'ugwibutso n'ikimanza ivyo bitabo byose nimba ntihenze gato ivyo bitabo byose Imana irandikamwe nk'umuntu ivyo umuntu akora nihagera igihe ntishobora kugufuta mu gitabo c'ubugingo itarabona ko warangije iherezo ryawe iyo upfuye biba birangiye nimba wapfuye uri umunyabyaha uzozuka n'undi uri umunyabyaha mugabo wapfuye uri mu Mana uzozuka mu nzuko wa mbere wabimana rero Imana wara wese nimba akora ibyaha nimba agira iki Imana irabiherezo giwe akanya karacahari twese bamwe ariko bihana ubu bandi bazihaneje banaguma bihana wara wese yatahuye ubutumwa aramenya inzira ashobora gukurikira mugabo ico no hamagarira abantu no gusenga cyane basaba Imana kugira bahishurire bamenye ukuri kuko iyo Imana uyisenze ugasenga ugasoma Bibiliya ugasaba iguhishurire Imana by'ukuri iraguhishurira ko je nanje narigeze kuba ndi muto nsenga muri Pentecost mugabo nkasenga cyane mvuga ati Imana ndakwinginze umhishurire ko naguma nsoma Bibiliya cyane niko nagenda ndo nkibishinga ntahe mu nyuma ndafata ingingo nanje ndabatizwa ego muri Pentecost ntari bubatizwe oya sinebwa abatizwe narumvise ngo muri Adventiste ngo baratiza inshyo irenga imwe byo bari byo mbo biravana n'ukuntu uba warabatijwe yego ubundi kubatiza ni gute mbo urabona kubatizwa ni kimenyetso cerekana ko uvutse ubugira kabiri rero iyo usubiye nk'ubu kubatizwa bigiranwa n'ingurube urabona ingurube igiye kwivanga mu vyondo mu vyondo ugarutse ntibaca bakureka ngo kure ngo twari twarakogeje ngo cuguma ngo genda mu zindi ngurube bisaba ko bagucanana bakakoza amukagaruka mu ruhongore kubatizwa rero kubatizwa ari abantu benshi nibaze ngo guca mu mazi kudubika mu mazi ngo niko kuzotumuja mwijuru ni mu mutima mbega mu mutima wawe ivyo vy'ukuri bitumye bakoza urabihevye kuko hari gihe uvuga ati je n'ukuri ndaje kwihana narasambana narakora ibi nibi ndabihevye muko ugasanga uragiye barakudumbitse mu mazi mu mwanya kandi ugashobora kandi ukazura bikora mu ibanga ivyo rembera Imana ninavyankuru ntuka nibyo ndi nakubwira gutambikiza hako ubu umuntu nkuwo wofu mubivamwa rero abantu benshi nibaze bahagara ku kantu abantu bahagara ku kantu ugasanga ngo urumva ngo je ngo sinobatizwa kabiri gatatu ikibazo cyo kubatizwa ahubwo ikibazo mbega uri kurahinduka kuko twebwe kenshi mu rusengero iyo bishitse bagahagarika nk'umuntu bakamuca bakamuhana nk'iminsi iyo minsi bamuhanye iyo yigenjeje neza baramubabarira vraiment mugabo yaciye aguma rero hari abo bahanare gashabwa ati kwerere bagize uku
ngira rece ndabere kuko usanga subire muri bya bindi gusumba uko yabigiyemo nta kabuza kuko ni Imana uzosome bibiri uzosome urugendo n'amateka y'Abisirayeli Imana yo yashikwica yego n'Abisirayeli igihe Mose ndakubwiye avuye kuzana ibyagezwe agasanga basuye gusenga ibigirwamana Imana yari yashavuye kugivuga ati ngira ndabarandure bose ndabasfute hama Mose cenda kubyazamwe abandi bantu Imana ikiravuga ati Imana Mose acavuga ati Imana ndakwinginze bababarire je barije basufuta mu gitabo cy'ubugingo mugabo aba bantu bababarire kuko nutababarira amabumvise amateka ko uzobahindura ihanga rya basogokuru za Abrahamu kandi ukabakura hariya n'ukuzi n'ukuntu byagoranye hamwe bo vyumva zora amateka mabi bazovuga ati ni Imana mbi Imana yica Imana mbi rero ko warinze wemera bakagenda Imana bababarire Imana ibona ko bababarira baratanze bimaze byo gusaba imbabazi barisonze baragira iki Imana bababarira rero nico gituma wari wese nimba wari vayanze Imana yakubabarira ntiyagira akantu ntidufatire ku byo kwizera ngo kuko hari abantu benshi usanga nibe nako barira hari abantu usanga bakinywa amata abandi bakinywa ubuyi ntushobora kwicana n'abari ko bajya intetezwa je nk'akarusho gusanga ndiko ndanwa ubuyi rero cyane cyane nawe uko bajya intetezwa uje usanga namenye iyo hongo kacanye kangora nimwe n'umwana uzora yicana abantu bakuze bakubagana ivyantu bakuze ntavyumviriza cava hakigira kwikinira mu bandi bana rero nibi byo kwizera nuko iyo umuntu ataratahura neza ivyo ari ivyo ari biragoye ko ivyo Imana bishaka guca bugufi kiguhereye hasi ukaduga boro buhoro haragera igihe rugera mu bintu uvuga ati by'ukuri ndashikamye mu byo kwizera nubwo umuntu agutuka akubwira ati wambwawe ukavuga ati oya nta na kimwe mbabari ndakubabariye ko ntuzicukora kuko ivyo nivyo n'abantu bakera bagiye babambwa barutromayo n'abandi bagategwa amabuye ya ba Stefano mugabo bakavuga ati Imana bahariye ko ntuzicukora mugabo mugihe utaragera kugo rugero nama mbona abantu mwishengero ugira guca gatuka zomva ngo heki yagihungura ngo cambaye ari mwishengero kandi itwa no mwizera umuntu agivuga ukore wose umwizera waracanwa duta umuntu ageze ku rugero rwo kuza aratahura ivy'Imana abatanguza rajya intetezwa n'uwawe ndabona umuntu akavuga ati uri umuntu wacu umuntu wese akamubona ko ari umuntu wiwe basanga yikwizera bwege turimo umuntu araza mu rusengero umudeya ko nabwiye ati caranga gwazo ati wapi je nicarino wumva ugasanga ibintu byose ni kugwana no kunigana gusa umuntu rero maze gutahura ivy'Imana ca bugufi buryo no bwo muhi kofe atumva ko yogwana jewe ndibuka nkikiri tukibangaho mu mirango hari ukuntu umugabo mwigeze gushaka kunkubita mbewe twari tubana oya twari bw'abana nyamugabo twabana mu rupango ashaka kunkubita jere bana bo mu rupango babana ninje mu nzu ca ndugara nyine upanga avuga ati ingo ikure ko kagayi garagusuzugura mugaje kubera ko nari namenye Imana icarico ko guca bugufi ivyo ari byo ndemera yego bantu baramvuga hanze aratuka aravuga amajambo menshi mugandi ndihorera we nyine mu gatondo bukeye yaraje kunsaba ikigongo kubera ko hari gihe ukora ikintu ukaboremetse mugenza wa makara kuko nawe muri hari gihe atabariwe ibarindi mpwemu rero abantu ntidukwiye kumva ko dukwiye kubasubiriza ikibi cyangwa tubatuke cyangwa tugira iki ahubwo guca bugufi gusa n'ibintu mubona dusenga uko umuntu aba ameze gusa nuwaca bugufi nubwo utobwira umuntu ubutumwa bwiza ukabana neza n'abantu ukabakunda bonyine ubwo warigiye bazovuga ati umuntu asenga Imana asenga by'ukuri ni yuko ubwo abantu zo gusanga yitwa ngarasenga ugasanga no muisiko ugasanga umuhaye amafaranga ntazoswe no kubuka ko muhaye amahe nico gituma ubona twaba dukora indimbo bene izo je n'ibintu byo guhemuka hari umuntu ubona menga arasenga ugasanga mwishenge karatukana ugasanga ngo je ngo umuntu ngo yari mu dakwe namuhaye ibihumbi majana ngo n'ubwo yasi kuyansubiza ugasanga bako baburana ivyo rero ntabwo ubura umuntu ubura kiri wawe ndanywa amata yego mwabyumvise ubutumwa bwiza ngaha anye ntaco muzoturana kweri nashaka mu gusozera yego mbaze intambamye muhura nazo muri aka kazi kiwanyu bibagora ama challenges banzo uvuge bibagora nyene ibitugora birahari ni byinshi mu ntango twabivuze kuko hari gihe tuba twifuza gutanga ubutumwa ariko ibintu by'uburyo bikatugora kuko urabona ibintu byo gukora indirimbo bisaba uburyo bisaba ubwitange bivanye na message tuba batuko turatanga ariko tuba twashatse gutanga message nk'iyo gufasha hakaba habaduterera mugabo ntidushike ku rugero twari twashatse kugerako ivyo biratugora cyane ariko uko bigenda kose tubishima Imana iyo iba yashatse ko vyogenda gutyo kandi ntugire ubwoba Farao Imana imukomantaza umutima hari gihe bishika ugasanga umuntu
arakomantuye umutima canke abantu ntibakirekura bivanye n'ibihe kandi byose Imana bibibona haba hari impamvu hari igihe biba kugira na Imana nayo yongerera abe abantu bariko bakora Imana ivyari ivyo kuko hari abakorera Imana ugasanga aterereje yabura uburyo agashashapfura ngo nanze ndabihevye oya Imana hari igihe nabo nyiri bakomantaza umutima kumwe yarakomantaza umutima Farao agacongeza ibihano ku bwoko bw'Abisirayeli kugira rabe abantu b'Imana ukuntu bifata mu bigeragezo hari ibintu rero dushikamwo yego vraiment twadukeneye ubufasha ku bantu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo udashoboye gufasha kuririmba akoresha amashikanwa n'amasengesho n'ibindi twe twadukeneye ubufasha n'amasengesho mugabo ivyo byose ubonye butari ko buraza mu gikorwa c'Imana no kwihangana no gusenga cyane tukizera ko hari igihe bizokunda kandi bikagenda neza kuko twahereye siyo tukiri haro twahereye tugakora bikanka mugabo ubu aho tugeze turabona turabishimira Imana tunashimira namwe Akiwacu Media kuba mwatwiyumviye ko mukaza nikora ko araho tugeze kora ko tugeze rero ni kubera Imana reka tubandanye ndazi ko hazogira igihe bikagenda neza ko tuba twifuza uburyo bwo gukora amavuga butumwa nk'ubu turafise indirimbo twifuza kuzokora inyanzara yakijanye n'ivyo uyu akaja kwa nyina wiwe nanje nkaja ku bavyeyi umwese akaja kuririmbira abavyeyi ijanye n'ukuntu kera abavyeyi barabaduhanura batubuza kuja kujya mu mihana tukanka tukavuga ati ivyo byose abavyeyi nkeka ari ugwanko bafise kuri bajya banaka mugabo ubutuko turabibona ubu nta muntu ajya mu mihana uja kujya mu mihana bakaguhishano uja kwa mugenza ugasanga ingaza yiziye yazibize urumva ngo nikire ngo mama ngo bateka ngo bikwiranye n'ivy'umunsi urumva abantu igihe isaha igeze urumva gusanga tugiye kubirabuza gusanga ari ndera abavyeyi baduha ivyo rero batabiduhindura batwigishe kwironderera nako tuba tubayeho nabi tuba turi bamayibo tuba twiruka ku marigara ivyo rero hari bihere bishikagwa sanga byabaye kera mu gasanga ko dutegura kazoza kandi hari bihe bibugasanga turiko duhogwa ibigabitanyo by'abavyeyi bacu abavyeyi bacu niba bakoze nabi hari ibintu bidushikira ugasanga ni byavuye ku bavyeyi bacu muga twe tuzoba tugiye gushimira abavyeyi kuko byukuri byose ukubona turi ni kubera abavyeyi ni kubera Imana yego kibazo nashaka kandi dusa n'abasozera twabasanze muri Hub Studio niho muba mukorera niho musanzwe mukorera indirimbo bimeze gute yego niho dukorera indirimbo je nibyo nabyo bisanzwe bintunze bisanzwe ndumuhinyanyuzi w'indirimbo audio video urumva ko natwe bica bitworohera gukora indirimbo kintu kanini kitugora n'ibyo ma video n'intuze n'imiziki kuko kenshi tuziki hari gego tutwikorera muga hari gihe tuba dukeneye guhindura ukundi kuntu mugabo usanga nivyo bitatworohera mugabo byose turabishimira Imana yego anye nabandi bo babipfuza kuko bakoresha indirimbo babegere mu bafasha yego gospel mugabo za gospel kubera kiza gospel gusa mbone dukora twebwe izigisani ni muri antumbero nyene yo kudatambikiza niba turi muri gospel ni gospel yego ndavyumva hanyuma nashaka kumenya imigambi mu bamufise muri kazoza turifuza kuzokora ivuga butumwa mu ntara za ruguru cyane cyane amavuga butumwa turifuza turafise imigambi yo kuzogera ku rugero rwo kugura ikibanza mu ntara za ruguru cyo gukora mwivuga butumwa hakubakwa urushengero rw'Imana abantu b'Imana basengeramo tuba tuvyifuza kenshi mugabo uburyo bukabura mugabo uwo mugambi impera n'impera turawufise turifuza kuzogura sonorisation kubera ko hari amashengero menshi ahantu tunaze kuja mu mavuga butumwa ahantu hatandukanye batwifuza mu kugasanga nahantu atani ivyuma bafise nka bene twatu bafo n'abantu ngaho ko bavugira ngo limitere ngo yari mitere ngo zakate simu ugasanga nitwo bafise hiyo mu mashengero ya ruguru natwe turifuza kuzogira sonorisation ku buryo tugenda nk'ahantu mwivuga butumwa tukamara indwi yose dufise n'ivyuma kuko kuronka ivyuma biragoye mu ishengero navyo ubusanga bafise bike bakoresha kuvuga ngo bijane ntibikunda no bacabura ibyo bakoresha muga tubifise turifuza kuzoza tugenda nk'ahantu tukamara indwi zibiri tuko dukora ivuga butumwa biciye mwize ndimbo wumva kuko hari abantu benshi batwandikira bari mu ntaza ruguru batwandika tubwete yego turakukunda ubutumwa bwanyu mugabo bikanka kuno tugerayo amatike n'ibindi mugabo twebwe n'umugambi twifuza ko tuzoshikamo ubundi mugambi turifuza ko dukomeza ibintu bijanye n'ibyo gufasha abantu batishoboye tukabikomeza neza ku buryo twandika ikiringo tukavuga ati ikiringo kubera ko dufise uburyo n'abadufata mu mugongo ni ntarengwa tuzokwama tuzadufasha abantu yego hama n'indi migambi nyene usanga nyene tugira ijanye ni iri prive muri famille urumva iyo nayo ntabwo twayivugira ku mugaragaro yego kuri stati yawe muri aka gatondo hariko yuko ejo hokera mutosohora indirimbo yego iyo ndirimbo egerayo
egera inyuma iyo ndirimbo egera inyuma ivuga ikidima bo ni indirimbo ivuga ko ubonye umuntu agiye mu mubiri kuja mu mubiri no kuja muri ya kamere imwe y'umubiri egera inyuma kuko utegeye inyuma ego uca wegera inyuma kugira ntava kugira nabi hoho ntuwegera inyuma kugira ntava kwica rero urumva nayo majambo muzoyibona uriko urayiraba bivaye n'utuntu tuba turimo nyene uca wibwira ko ubona ko nyine umuntu yabaye nabi tubivuga cyane n'ukuri abantu barahindutse abantu barahindutse n'Imana irabazi uko n'Imana y'ubwayo yaricuza cyatumye n'Imana n'umuntu iricuza iravuga ati reka ndabarimbure barimbuza umwuzure n'ubu rero ni kwisigiye kurangira izicuza ibana ivuga ati birarangiye uwera ni yero wandi urashishikare yande abantu rero bo barahindutse nashaka ndabasabe nimba ntabantu ndabagoye hasigaye n'amasaha make kugira itariki mwavuze yuko izosohokerako igere mudushishiriza ko gatoya bo twebwe ntuzozugira ubwoba twebwe indirimbo tukisohora gusa siyo kubika ngo tukeneye kuzoyipresent bikini biki ni ubutumwa duca dusohora kuko barabakeneye kubwumviriza kuko hari amakorale menshi usanga basohora indirimbo nka 12 bakazibika muri studio nk'amezi n'umwaka wose ugatoboka ngo barindiye ngo kuzoja kudishira ku mugaragaro muzishira ku mugaragaro gute shira mu bantu bumviriza ubutumwa bwiye cyo tuzisohorera kuko je sinzi intumbero yabo mugaye intumbero yari ivuga butumwa n'amakosere kubika ubutumwa none zikiye zitakara aho zigeze gutakara y'inyanza rake none ubu rero byagenze gute ko basubiye gutangura azera ubutumwa rero abantu bose mu bufisi tanga message ugihema ko ntubuzi kwedu uzobuhari ushobora gupfa umunsi nyene ubutumwa utabutanga buzosiga buratanga ndese bizoba birangiye cyane kweli gutsitara si ku mabuye gusa hariho abatsitaye ku bagenzi baba viruhande babakomerekeje kurera ibikomere imitima myinshi ifise yatewe n'abantu ubu umuntu asigaye atinya uwundi aho hambere twatinya ibikoko none ubu umuntu atinya uwundi umuntu ntiwabona mu mubiri kuko ashobora kukwica breaking news ico numva twoherezako je numva woshima Imana kubera yaguhaye umufasha mufashanya muri byose yego nayishimiye mu masengesho tugira turayishimira cyane kuko hari byinshi yadukoreye yaraduhaye kubaho birakunda mu gisagara ca Bujumbura habo bidakunda ibyo byose tubishimira Imana yaraduhaye kuyikora mu gisagara ca Bujumbura birakunda habo bidakunda yego twifuza rero kuzobandanya twifuza ko dukomereza mu urugendo rwacu turimwo tukazorurangiza amahoro kuko birababaje kubona twarayikoreye mu gukumva ngo babantu ngo gendo rabe ngo kuntu ngo bisigiye bimeze nibyo twama tubona ku bantu benshi batandukanye babona batangwe bakorera Imana mugakora ko badaca bugufi ngo bubaha Imana mukuri no mu mpwemu ejo kumva ngo babitaye rero turayishimira cyane tunabashimira namwe mu dutera intege nkamwe nk'amateleviziyo mwifuza ko tuba twotera tuje imbere Imana ikomeze kubahezagira na mwebwe turabashimiye gose namwe turabashimiye madame niki umva ubwira umufasha wawe muri aka kanya kari ku mutima reka kintu mubwira ndashima Imana kuba yarampuje n'umutware asenga kuko ni iby'ingenzi kuko biba bibabaje iyo umuntu umwe mu rugo asenga uwundi ntasenge bayo wanje kandi shimira n'Imana kuba yarampaye umutware asenga yego harimo abasenga mugabo ugasanga bafise andi mafuti bakora ariko uko ari ndabishimira Imana shimira namwe mwadugirishije ikiganiro Akiwacu Media Imana ibahe umugisha shimira n'abari baradukurikirana mwese Imana ibahe umugisha amen yego amen nuko nahaduhereje ikiganiro mwakoze kutwitaba Imana ibahe umugisha Imana ibaje imbere mu byo mukora byose turabashimiye ko namwatwakiriye ibanza ciza
Imana ibahezagire cyane. Amina. Sawa ni Akiwacu Media. Ikiganiro ningaha kigarukiye. Batarabakurikirana ni Hepric Family Senior. None senior hariho junior nayo yo iri nyuma canke bimeze gute? Ego nutwana munsi n'imbere bazotubona. Nuko abatarafollowinga gene mu barabire YouTube yabo mumvise ngene yitwa hama mwari kumwe na King Salomo aka Msirimu behind nyuma ya kamera mwari kumwe na wa muhungu wanyu mu mihanda. Take care guys, mwakoze.